mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose. ni Olivier Hakizimana na Nyamoya Nathalie, tukaba tubatse nimba ubwa mbere mukurikiza inyigisho. Nagomba kubatumira mu biganiro tumazemo igihe turiko turagira aho turiko turavugana ku vyerekeranye n'ingene abantu bateye cyane cyane amatemperament. Twarayavuze ko ateye turayavuga mu gihe bari mu migenderanire n'abantu, turavuga n'igihe abantu basangiye amatemperament babanye canke bakoranye canke bari mu muryango, mbega bovyifatamo gute kugira ngo imigenderanire yabo imere neza kandi babeho ari abantu bidegemvya. Mu nyuma twashitse aho rero nivyo tumazemo iminsi turiko turavuga ku vyerekeranye imigenderanire y'ayo matemperament hamwe n'Imana. Mbega umukorerike hamwe n'Imana bigenda gute, umusange n'Imana bigenda gute. Ubu rero twarahejeje umusange muri audio iheruka, twagomba gutandukira rero ku mélancolique mu migenderanire yiwe n'Imana. Duhiriwe duhishije urumva nicaranye n'umumélancolique. Ndibaza yuko biza kudufasha kumva no kuri experience yiwe. Nagomba kubibutsa yuko hariyo navuga chaîne YouTube twatanguye, kuko hariyo benshi bariko baradusaba izo nyigisho, ugasanga rimwe na rimwe hari igihe bigora kugira ngo usubire mu za kera umuntu arungike zose. Nico gituma twazishyize kuri YouTube. Murashobora kuraba kuri Baho podcast kuri YouTube. Muzozisangayo izo twatanguriye ko zose, izo tuvuga ku bugaragwa, izo tuvuga ibibazo vyo mu rugo, kudatahurana, kutumvikana mu majambo akomeye n'ibindi bitandukanye, kandi bizobafasha kuko turavye intahe dora turonka, turabona yuko ariyo benshi bariko barafashwa. Kubandanya mudukurikirana, kubandanya mudusengera, kandi no kubandanya muturungikira intahe. Dufise intahe nyinshi, dufise n'abadutelefona, dufise abantu batandukanye n'ukuri batwereka yuko tutariko tubwira umuyaga, hari abantu bariko barafashwa. Uyu munsi rero nagomba kubaza Nathalie, mbega ku vyerekeranye n'imigenderanire y'umumélancolique hamwe n'Imana, mbega bimeze gute kuri wewe? Bikumereye gute? Sinzi ico bivugako. Ndabaramukije kandi nongeye kubashimira n'ukuri ku ntahe kuba dufasha badusengera cyane cyane. Imana ibahezagire gose. Iki kibazo rero Olivier abajije, kuko ubu twatutandukanye kuri imigenderanire y'umumélancolique hamwe n'Imana. Nibaza yuko hariho impano, amaforce umuntu afise n'intege nke umumélancolique afise zituma imigenderanire nawe n'Imana iba ukuntu. Rero ico nabonye nuko mu ngabire umumélancolique afise nuko afise capacité, ubushobozi bwo kurimbura, kuko n'umuntu aja mu vyiyumviro cane, n'umuntu ari dans les pensées, dans les idées, yamari mu vyiyumviro akunda kurimbura, soit aridoga canke akaryoherwa cane, antuka bijanye no mu vyiyumviro. Rero ikiryoshe nuko par exemple nk'umuntu afise iyo temperament, iyo atangwe kurimbura ijambo ry'Imana, ni ikintu ciza cane, ni ikintu kiza n'ivyamwa vy'ukuri, kandi n'umuntu ategwa no mu vyiyumviro, bisigura kugira akire bene data, kugira abohoke mu mushaha wiwe, anezererwe. Ifoko yiga kurimbura, kandi akarimbura kenshi, apana kurimbura rimwe mu mwaka, kuko n'umuntu yamarimbura naturellement, n'umuntu arimbura ku ma circonstances, ku bintu byose bimushikira mu buzima. Rero bishitse agafata umwanya wo kurimbura. Je ndazi yuko hari igihe kenshi ndi mu ijambo ry'Imana narimbura nkumva ndagiye mu ijuru vraiment. N'umuntu muri rusange akunda ivyiyumviro. Rero iyo bishitse akafata ivyiyumviro vy'Imana, beneda ni gitangaza, arahezagirwa. Igicapo notanga ni kimwe cyo muri ca Yosuwa, igihe Imana imubwira ati prends cette parole, médite la jour et nuit. N'umuntu bidashiramwo, bien sûr il faut toujours une discipline, kandi yabwira iri muri ijambo ry'Imana, hazi ibintu byose bikubuza gusoma ijambo ry'Imana. Mugabo n'umuntu iyo bishitse agafata umwanya wo gusoma. Je iyo mfashe ya minota basi na 15 yo gusoma, minota 5 bien sûr uguma witoza utuntu wira, ariko la 5e minute, la 6e minute mba namanutse ninjiye. Kandi ni exercice umuntu atangwe kuyikora, asanga ya majibwina. Rero n'umuntu afise impano vy'ukuri yo kurimbura, kandi kare kubera kuri muri we harimo ikintu ca perfection. N'umuntu yarimbura cyane, yamaronde na virgule je wandira afise signification, namantora nkacanja mu dictionnaire n'igifaransa no banzi ico kimwe no bandiko ndasoma, n'ukuri nsoma Bibiliya mfise ama dictionnaire ruhande tous les jours.
fise dictionnaire Olivier akarancokoza ati none n'aya amafetre yose ufise iruhande yawe ndabona no biriko ijambo ryose umenga rirafise ico rimbwira nkicara nkasanga hari amajambo nibaza ko nari nsanzwe nzi nagende kuyaraba muri dictionnaire nkasanga rigahiwe ca kintu gifise donc namanca nja kure nkaca mpezagirwa rero biroroshe cane ko umuntu nk'uyu yaramugendera mu vyerekeye kurimbura kada amukiza no mu bigumbagumba kuko n'umuntu hababazwa mu vyumviro hamba bugi mumenye ko ivyumviro bizanye inyifato zikazana amabitude akazana agahindura ubuzima bwawe rero umumelankolike wese yoba yiko aridogera ubuzima bwiwe d'abord nabanza areke guhidoga kuko uko kwidoga biva ko urimbura kutariko ushaka kuhinduka fata ijambo ry'Imana vy'ukuri uririmbura Imana ishimwe ivyo avuze nivyo kuko ndavyeje nigereranije nawe ingene turiko turamedita turiko turasenga nkamuraba uko abikora ni ukuri utamenga ariko ategura sesiyo muri universite usanga afise impapuro usanga afise aguma yandika jewe atari ubutumwa ndiko ndategura ndashobora gufata bibiliya ndashobora gufata haguma washaka ni 30 canke soma chapitre yose sinzi nabonye bitameze co kimwe nawe ni naco gituma uzosanga kumbure nk'abakozi b'Imana bariko baratumviriza ndashimira Imana hari abapastori batandukanye barora batwandikira canke abandi bakozi b'Imana bigisha uzosanga kenshi mu bantu bigisha ijambo ry'Imana abantu bagukurikira fidèlement uzosanga ari abamelankolike iyo hamagaye abantu ngo bige ijambo ry'Imana umusange kwinjira ngo mudecortique ijambo ry'Imana umusanga akeneye akantu kamwe gashuha nyine kagatetemura nyine ukumva yuko umenga uranyeganyije karamuryohera rwose kugira umusange ashobore kugira novuga iyo disipurine usanga rimwe na rimwe bigorana rero abamelankolike bo biraborohera ikindi novuga muri iyi sanse nyine y'ivyo Nathalie yariko aravuga kandi bijanye n'ivyo nyene nuko ari abadisipure beza n'abantu mu bisanzwe comme bari dans le monde des idées et donc bari plus dans les pensées iyo wabahaye cadre biroroha kuri bo kugira ngo bayirespecte kuko mu ijambo disciple harimo ijambo discipline donc n'abantu iyo batahuye ikintu ariko bataragitahura bene data ni indogoba ni ane urakwega bari tetu urumva ahari ntakurayo ariko n'abadisipure beza aha rero nagomba kugira icyo mvuze gatoya Yesu yaravuze ariko abwira intumwa arababwira ati mugende kugira ngo muhindure amahanga abigishwa mubahindure abadisipure Yesu ntiyavuze ngo nimugende muhindure isi yose abafana ugiye kuraba uyu munsi avec les réseaux sociaux zidukikuje abantu bumva ngo n'umufana wa naka ngo ndumufana w'indirimbo ngo ndayumva du matin au soir urumva haheze 2 mois canke 2 semaines washaka ugasanga yatandukiriye ku bindi yayindi ntakibazo ngoya ngwijya naho ravuga ntarabona ngo izi yo tugeze kubu rero none ibintu vyatari rero nagomba kubabwira ari amatamperama yose nagomba kubibutsa yuko Yesu agomba abadisipure abantu bari disipurine uretse disipurine n'abantu bigishwa Imana iragomba abantu bigishwa Bibiliya iratubwira ugiye kuraba mu ntumwa za Yesu barafata umwanya bakicara ku birenge vyiwe bakigishwa nico gituma n'ijambo ry'Imana ugiye kuraba mengana icete cya 2 cya Timoteyo ikigabane cya 3:16 Bibiliya itubwira yuko ijambo ry'Imana ryose ryahumetswe n'Imana kugira ngo ridutoze indero nziza n'ibindi donc turabona yuko ijambo ry'Imana ririho kugira ngo riduforme ndabigereranya n'igiti cyakuze zigihetamye ijambo ry'Imana riraza rigasubira rikagigorora rigasubira rikagira forme Imana igomba rero kuba melankolike ni ikintu kibafasha rwose sinzi ikindi Nathalie tubwira kuri aba melankolike nk'uko tweko turavuga ko ari abantu barimbura cyane naho nyine hariho piège bategezwa kugira ko attention cyane kuko n'umuntu yari ko ararimbura nk'uko twavuze n'umuntu yagiye mu byimviro akimvira nabi nk'ubu ugasanga ngo Olivier yandavye ukuntu sivyo abantu
mbega ikiyandabye gutya kandi ntiyanihewe ejo byagenze gutya nawe ni umuntu ajya kure sibyo ariko umusange il est distrait pratiquement bon c'est vrai araronka izo detaye mugabo ni wa wundi yabanje ashaka dans les relations umukorerike n'ukuntu phlegmatique ashaka amahoro ntazo bidiscuta ku mwanya munini ariko rero ingorane nuko mélancolique muri iyo domaine ari très fort ni hategwa cyane arategwa cyane mu byiyumviro kusigura yuko niriko ararimbura nk'ubari mu kibazo umva umuntu wese ari mu kibazo aba ashaka kurondera inyishu ni umuntu acagaragaza kurondera inyishu aho ariho hose iyo agiye mu ijambo ry'Imana kenshi acaja kurondera inyishu ariko ntaje kurondera Yesu c'est quelque chose de très différent urashobora kuja kurondera ijambo ry'Imana mu ijambo ry'Imana ukarondera manière de faire ingini wokora ibyo wokora uko bigenza ariko ntuhureye na Yesu urumva Yesu igeze kubwira abigishwa be ngo vous sondez les écritures ngo parce que vous pensez trouver en elles la vie ngo mais elles rendent témoignage de moi rero kenshi aba mélancolique barwa muri iyo piège yo kurondera ubuzima ikintu cobakiza cobatabara cobahindura ku buryo baca baja dans l'excès bashobora kugwa dans l'excès kandi rero muri proverbe plutôt mu ma proverbe non muri Ecclésiaste Salomon aravuga ati ne sois pas sage à l'excès pourquoi te détruirais-tu n'abantu baji vraiment dans la méditation ariko rero agiye muri méditation cyane arashobora kurenza agasanga ariko arondera plus les choses les solutions kurusha kurondera Imana kuko kenshi ndazi ko ntarambwira Imana none ngira iki nkaca kurondera umenga urukurafuya urondera ico gukiza uriyo kurondera Yesu kuko igihe cyose urimbura ijambo ry'Imana no kurondera Yesu Paul yavuze ati ngo je ne veux savoir autre chose que Christ et Christ crucifié ngo Kristo yabambwe ngo mu byimviro byanyu ngo hahe Kristo ngo kandi Kristo yabambwe sabyira byose byararangiye natare ntihagire ikindi cyose urondera erega birahari inyishirimo ntuze kurondera inyishu za gukreya cyangwa uza kurondera utwufatanya kuko mélancolique araza kurondera utwafatanya mu ijambo ry'Imana arabicomukiza uri kurondera Yesu yarangije byose uri kuravuga kuri ico kintu cyaribuka igihe Yesu yararinga ku isi Bibiliya iratubwira yuko yigeze gukiza umuntu ku munsi w'isabato ebana hacaba kaguma urumva skandale bati ni kubera iki ashobora kumukiza kuri uyu munsi bene data biroroshe yuko mélancolique aca urubanza kuko wewe umva nta souplesse ihari ivyo vy'urukundo yumva ari ama emotion sivyo ni ukuri aho hantu niho Yesu agomba gukorera kuri we kugira yoroshe umutima wiwe kenshi afise piège agwamwo yo kugerageza gushira Imana muri cadre ngo Imana ivuga uko no kuvuga n'abantu usanga ari abanyavyagezwe kenshi baragwa muri iyo place naturellement n'abantu b'abanyavyagezwe urumva umunyamategeko nyene yayanda hagarara urengeje gatoyi umve nta nicara ngo yiyumve no c'est comme ça que c'est comme ça nta nuance zibaho kuri we donc uca usanga rero ari ikintu gikomeye ibaze kuri Yesu arababaza ati none be kuri mwebwe ninde muri mwebwe igitungwa ciwe kiguye mu kinogo ariko kugikurayo ngo akavuga ngo nuko ari umunsi w'isabato ati murabikora ati none uyu mwana w'Imana urumva uyu ni yarabereye gukira uyu munsi urumva donc araja mu itegeko ku buryo bura compassion araja mu itegeko telma muri principe ku buryo usanga nta yumba nitakigira bwa bunyamuntu ubuntu tout simplement nta buntu akigira nta demi-mesure nta nuance nta kuvuga ngo reka ndabe uyu muntu nta cya kintu cyo kuvuga ati reka ngira ubugwaneza reka ngira urukundo mu majambo make agwa muri ya piège imwe ijambo ry'Imana rivuga ngo la lettre tue mais l'esprit vivifie en fait ntahumekegwa na mpwemu yera aja muri lettre kuko agiye mu itegeko agiye mu vyanditse nta umutsinda il est excellent il est très bon kuko n'umuntu naturellement biri muri we rero n'umuntu kandi donc azi ubwenge parce que burya abantu bari introverti n'abantu kameme baronka umwanya wo kwiyumvira n'abantu baronka umwanya wo guhefrishisa bari pose n'abantu bose kuko ata energy nyinshi batakaza hanze niyo kwinjiza indari plutôt bisigura yuko n'umuntu yamasa beaucoup de connaissances n'umuntu ari capable yo kwamasa ibintu byinshi mu vyimviro bisigura ko ashobora kuja muri piège ndabizi
genda bitswe kurusha je kone oya ntabyuzi rega handitse gutya kuko ni umuntu aca maniya facilement la lettre rero niyo ngorane ihari usanga il faut faire attention entre information imana yanaguhaye kuko mumenye ko revelation imana iguha ni nka manu y'ejo ntizokora uno munsi ntibishoboka bisigura yuko urashimira imana kuri imana yaguhaye kandi uko biryoherwa hama umunsi utanguye mushaka imana byari ibyejo no munsi n'uno munsi rero malheureusement mu mélancolique aviva kuri za manu za kera zitakiri actuel muri no minsi niyo ngorane ishobora kumuzana ugasanga ziramugoye zimanuka meme ziba zatakaje akanovera zimwe zananutse zitari adekwa umuntu akagira ingorane vy'ukuri par rapport à sa vie actuelle rero n'umuntu afise izo force zo kumenya ariko uko kumenya kwiwe kushobora kumubera intambara imana ishimwe cyane kuri icyo nyine hari igihe usanga umumelankolike yumva kwazi sibyo arafise abantu yemera abo yemera bavuze n'indi yo bona ariko mu mutwe wiwe urumva afise amaprejuje aravuga ati uyu muntu ndabimurusha kandi amaze kumva yuko abikurusha umve shakuze uzanye amababa y'abamarayika y'abakerubi y'abaserafi ndakubwiye ntashobora kukumviriza na gatoya kuko yumva yuko ni uku nyine bikorwa we barabimetiriza arabyumva rero n'umuntu sans rendre compte usanga yaguye muri orgueil rero bibiliya ivuga Dieu résiste aux orgueilleux iri jambo mugenda ariko ndaririmbura umunsi umwe numvise imana iriyingishije mu rukundo mbere nahora ndayigisha n'imana iraresiste mu orgueil numva yuko iza irandura itabagura ariko bene data mwibuke Dieu est amour icyo ikora cyose kiripuse n'urukundo burengeye urukundo rwacu ko tubukonserva cyangwa tubutahura ariko ibyo ikora byose ibikora mu rukundo rero ndiko ndiyumvira ingene imana iresista ku murugeye cyangwa umuntu yirata mbe umurugeye navuga umuntu yishima ubwibone urumva umunyabwibone hari igihe niyumvira none ni gute ariko uwo munsi numva imana irampaye une image ndavuga ni wow kandi numva ça tombe bien par rapport y'umumelancolike urabona ni nk'umuntu yokwatsa imodoka agapedara kuri accélérateur nyine agashyire muri gitezi maze imbere hakaba hariyo umuntu akomeye cyane naho ndabona muri filime za superman agasa n'uwuyiterura urumva agaakserera amapine agaturna mugabo ntive mu kibanza niyo image nabonye imana iresista à l'orgueil donc iragenda igafata uwo muduga kuko mwibuke yuko force y'aba introverti ni interne skife yuko bashobora kuimplosa muri bo si ibintu bigaragara ngo bigire ariko barimplosa bagasadukira indani donc iyo force bafise ya orgueil imana nkayifata ikavuga iti uyu muduga nkawurekura uraza kumena uruhome usambura abandi unisambure rero quand on parle du fait que Dieu résiste aux orgueilleux, c'est par amour qu'il le fait. Il faut que bitahura muri yo sens ni kubw'urukundo imana ibikora ntiresista kuko ikugwanya iresista kuko fori yawe yanka ko ariye gusambura imana ishimwe cyane ego je numva ariko twohagarika nashaka gushimira imana by'ukuri kuko impano imana yahaye umuntu uwo ari we wese umumelankolike en particulier ko turavuga ni ibintu byiza cyane ariko bikenewe guhumekerwa na mpemu yera kugira izo mbaraga ubwo buntu imana yamugiriye ushobora kuja bushobora gukoreshwa n'imana bushobora kuja au service du royaume de Dieu apana kuri service y'umuntu umwana w'umuntu mana ndagushimiye ku kintu cyose wadepojeje mu mwana w'umuntu ndagushimira ku mutima w'umumelankolike kuri ico kintu washize mu melankolike kiri particulier ndakwinginze mana umuhumekere n'umuntu akeneye guhumekerwa na mpemu yera mana mu buryo budasanzwe cyane mu vyumviro ndakwinginze mana umurinde au niveau des pensées kandi umwereke yuko mana uko biri kose icimviro cawe nico kizima kurusha icimviro kivuye muri we umwigishe mana gutahura kumenya ikivuye iwawe n'ikivuye muri we kuko n'umuntu akeneye gutahura kumenya mana ukuri kandi ukuri ni wowe data ndabigushimiye mana mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze mugira umunsi mwiza.